Ndabaramukije. Nimba wari warashatse kuja Dubai bikakwankira kubera ata mafaranga ufise, ndakuzaniye a promotion. Nuvuga ko arakaryo Imana itanze. Hariho umuntu arondera abakozi Dubai bihuta. Icitondegwa uyu munsi twetariki kadabitariki ni promotion y'imisi mikiya cyane. No kuvuga uyu munsi twetariki 15 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025. Ni kuvuga aka karyo na kindwi zibiri gusa nizo nyinshi. No kuvuga ntihazagiye unaza kundondera itariki 30 z'ukwezi kwa 11 oya bizoba vyaheze. Ni hagati y'indwi imwe n'indwi zibiri ukaba ufise inoti y'igihumbi $1 imwe gusa, nta na ID bazogukata. Ukaba ufise passport yawe, uri ndege ugiye Dubai kwikorera amafaranga witungire. Ni umuntu akeneye abakozi bashika 50. Nimba muri 50 nkwije 50 ngaha kwigo nzoca nkora indi tangazo ndabwire ko bakwiye. Ngomba ndabahe nimero muhamagare abantu baza kubafasha. Please murazi yuko Uburundi nta masezerano ufitanye na Dubai bwo kurungika y'abantu, mugabo hari abantu bafasha kandi ibi na leta iravyemera. Mwaravyumvise ko na leta iramaze kubivuga ko iravyemera, shaka ko na Burundi bagenda kurondera amafaranga. Tori karamu andika amajana 257 61 99 79 49. Uyu muntu uca kuyobora kujani. Ngomba ndabasobanurira ukuntu bimeze byose nitonze, ariko banza bandike nimero nyaboneka. Amajana 257 61 99 79 49. Aya majana 257 ntaja ko mu gihe uri mu Burundi. Reka ndazivuge neza. Ni 61 99 79 49. Iyi nimero mvuze keshi bishitse ukayiburako, hamagara ku yindi 61 29 56 Bigenda gute rero? Kubusanzwe kugenda gukora akazi Dubai kumwe no harabereka babantu babafasha, bajye abantu babafasha kurondera visa n'itike y'indege, ugasanga bitwara $1,400 $500. Nkuko nabisobanuye muri video ya mbere, hari amezi 6 ukata ID cangombwa, amezi 6 kandi batanze $1,400 $300 $1,500 kuko ntihangana. Mugabo avantage yahe gituma mvuze ati ni promotion yihuta kandi n'umugisha navuga udasanzwe. Igihumbi cyawe kirimo vyose: itike y'indege, visa na ID cangombwa, visa yo kubayo. Ibi byose biri mu kino gihumbi. Byumvikana ko rero bivuye nko ku miliyoni zarenga 10 bikaja ku miliyoni zikeya ziri ubundi zishika n'indwi kubera murazi ko $1 ryakorotse. Urumva ko ari byiza cyane gose, miliyoni zari nko muri 10 na zingahe kwanza. Ya rero nimba uri ngaho office amafaranga uvuga tugomba kugira Dubai, ndabarangiye hamusha. Please si business yanje. Je mu gihe maze kubona abantu bafasha murazi ko ndababwira ati cha kwizi nimero izi zirizewe. Umutwe bizogenda gute? Wewe nibahamagara kuzi nimero ukagira amakenga ubashikirizo bashuti telefone umbwira ati nagishikiriye babana none gute. Hanyuma ntohoze numva ko atari abantu bagira bakwibe, numva ko ari babandi babafasha, hanyuma bashaka gufasha kuguteretera ivyo bikenewe byose, hanyuma ugende Dubai kurondera ubuzima. Nama ndabarangiraho muca kandi n'amaviza menshi maze kubereka abantu bagiye Dubai bacinga habarose. Nawe rero nyaboneka umuntu ngaragarane kandi ndamufatire mwihangane gatoya. N'abantu benshi bamaze kugenda Dubai bagakora akazi kandi bikagenda neza baciye hano ku rubuga rwanje, kuri Facebook, kuri YouTube, kuri TikTok, hose aho je nkorera ibiganiro byanje abantu barahaca bakagenda gushika Dubai kandi bikagenda neza. Aha rero ni muri tayari. Ibi bintu ni ibintu byihuta bizomara indwi
hagati y'indwi n'indwi zibiri gusa. No kuvuga ngo gushika itariki ubu itariki 15 z'ukwezi kwa 11 2025. Hariho abantu baza ntibumviriza video yose, aho uzosanga ku mwisho w'uko kwezi itariki 30 baje kubimbaza, kandi ari hagati y'indwi n'indwi zibiri. No kuvuga itariki 30 ukumviriza iyi video ugasanganiro 30 z'ukwezi kwa 11 2025, ntuzori guna telefona kuri nimero kubera bizoba byaheze. Nakaryo Imana iguhaye wewe ufise passport icitondegwa. Hakenewe passport ubwiza ko ifise kandi ukomeye utagwaye za ngwara zidakira. Passport yawe ikaba ifise iyi ubwiza ko ifise aya mafaranga, ubwiza ko ifise amakashi. Hanyuma ibizokurikira abana abantu bazobikubwira uco ugenda wigire Dubai. Ivy'umushahara sindabizi neza, sinabaje neza, mugabo nibaza ko ari nkandi hose kuko ni aho bakorera make usanga ari mu madirham, mugabo bashize mu madolari usanga ari nk'amajana 360. Iyo bakoze amasaha arenga ko hejuru usanga ukoreye ayarengayo ntashobora kuvuga ingana ko bivana n'ubushobozi bwawe, mugabo fata n'imiburi buri kuzogupa muronka amafaranga ku kwezi amadolari amajana 360. Ivyo babaha n'ivyo babafasha byose bazobabwira abanyene, sijende babwira nta n'ivyo nzi neza. Nuko nta byinshi ngomba kuvuga, ariko reka ndabibutse, nimba uri umuntu uvuga ngo ukurikira ibintu nkunda gushikiriza, ukaba warifuje kugenda kurondera ubuzima, nimba ufise n'ubugomba ikintu cyawe kimugombeke wigire, ni ikintu cizewe neza. Murazi ko ntigira ndabahaje ibintu bitizewe. Wigire Dubai. Telefona 61 99 79 49. Telefona 61 29 56 60. Babaze ni hagati y'itariki 15 z'ukwa 11 2025 gushika 30 z'ukwa 11 2025. Inyuma yaho nimumbaze umuhizi mu ndwi mu byo, noneho abandazi nk'umuntu wazo bamaze kuboneka kuko abantu senkane bakeneye abantu mu minsi bireza babonetse. Kandi nimba uri tayari ca ubunyene cwa mu bambere usamaye kazi yako. Reka ndabereke nimero, ndazibandikira no kandi azibereke neza. Nimero ni 60 nandike binini 60 na 9 79 49 ngizo, canke 60 29 56 60. Reka ndazibereke ngize ntimuze muvuge ngo ntako ntagira mu abantu murazibona ngizi. Iyaranje mugende soma nimero, ntimusome amajambo mubona na Imana yanditse ko ntangorane. Bayibonye nyaruka ntimucikwe. Ko mwagize Imana mukamenyana n'urubuga rwanje mukambonaho, muzorya gushika Yesu Kristo agarutse. Isi business yanje, sakazi kanje mwabantu mwe, ndabafasha gusa kugira ngo muronka ahantu muca batabiba. Hano hantu ntibagira amakengo hageze uzoca telefone ati nahageze, hanyuma ndakuyobore. Ntuze kumbwira ngo natanze amafaranga utabimbariye. Oya, niba gene ko yatanga hano ntazi, nzovuga ngo urumva ngo hano bambwira ngo watubwira ngo natanze amahera. Watanze amahera wabimbariye ho yatanze, nzokwigarama. Uzobanze nyereke ko yatanze ndanabibone. Hanyuma ico nshaka ni ko mbana ko abantu baza kwiyitira ibintu abandi ngo baze kubesha ngo batanze amafaranga batatanze kumbure. Niyo mpamvu bashaka ko mbona neza ko ivyo bintu aho hantu bagiye hariho ugeze yuzushye telefone ati nahageze. Murakoze. Bafise aho bakorera mu gisagara ca Bujumbura, barafise office, si ba abantu bakora mu mabarabara. Murakoze, sabasuma n'abantu bizewe. Bye.